reka ndabaye mwiriwe canke bwakeye bakunze ijambo rya Kiza TV jemeze neza uko bikose ndashima Uwiteka. Nije mwahora mwumva inyuma ya kamera ariko no munsi nagiye kuboneka amashimwe ku Uwiteka, ariko reka manze ndemesha abantu bamerewe nabi, abantu bagowe, abantu bari mu buzima butoroshe, wabuze uwiwe, reka ndabwiye ko ari Imana yirura kandi mukomeze gusenga Imana izobishura. Hama nkuko muyibona ndi kumwe n'umwigeme mwiza, umwigeme akorera Imana, umwigeme yuzuye ubuntu, reka ndamwakire ndamubwira ngo ikaze. Urakoze cyane. Urakomeye? Yego ndashima. Mwitwa bande? Nitwa Ines Iteriteka. Ines Iteriteka, musengera hehe, mwavukiye hehe? Umva dushaka kumenya byinshi kuri mwebwe. Mvuka mu ntara ya Ruyigi, nkabasengera mu ishengero y'abagenzi, ariko ubundi Bujumbura kumva z'amashuri, kandi ni Bujumbura nyene sengera mu ishengero ry'abagenzi riri mu Kamenge. Rero murabizi iyo dutumiye ngaho umuntu swati numuvuga butumwa, ni worshiper, afite intahe, tukaba agomba kutwungura ikindi kintu, afite ikintu akoreye Imana cyangwa afite ikintu agomba kutubwira akadufasha. Ines usanzwe uri umuririmbyi canke ukora iki muri eglise? Ndi umuririmbyi. Yego umuririmbyi. Icyo cyo muri eglise ya eglise des amis bagira amakorale menshi. Uririmba muri korali ya? Ndirimba muri korali Sayuni, ndirimba no muri worship team. Kugira ngo wumve woririmba ukaririmbira Imana muri eglise byaje gute? Kubera ko nk'akaruriro je ndinjira muri eglise ngasenga, sije ko ndujya kuririmba atajya ngira. Ndumva yuko hari umurimo nokora muri eglise. Kuririmba ubwa mbere natanguye kuririmba ndi umwana mutoyi cyane, ndirimba muri Sunday school, hajya kuririmba nyene mu bana, amare kuko aba ari ibintu ukora ukabikuriramwo wamugenda, rero nisanga nabikuriyemo gusa kandi mu nyuma ndabikunda, ndetse nza kubona ko ari nayo ngabire yanje yo kuririmba. Yego urumva byatanguye nkiri muto cyane gushika n'ubu rero sindaheba. Hari akantu bati abaririmbyi, abantu baririmba muri eglise canke abantu baba bakora ibikorwa vyo muri eglise biboneka, hari ingeso ukunda gusanga bafise, muze ati hari ingeso ukunda gusanga bafise kuko hari abo je nabibonanye, ugasanga muri eglise ariko araririmba arakubaka bien nko mu yaramukoresha gusa, sasa rero muhuriye nko muri quartier ku mugoroba ugasanga ivyo akora si vyiza. Wewe uvuga kuki kuri ico kintu? Dice no bivuga ko ubwa mbere kuririmba ni ingabire uwundi muntu wese afise, kandi kuririmba ntibisigura agakiza. Agakiza karukwako, hama umuririmbyi akaza ubugira kabiri, kubera ko hariho n'izindi ngabire atari kuririmba. Rero ni ukuvuga ngo umuntu rero ashobora kuririmba mugabo adakijijwe, niwe wuyo kwise muri eglise ashobora gukora ibintu akakubaka kubera ko ariko arakoresha ingabire, ariko ubuzima bwo hanze bugatandukana n'ivyo yamye arakora kubera ko nta gakiza afise muri we. Rero igikuru nuko umuntu akizwa hama agakoresha iyo ngabire yiwe mu vy'agakiza, nivyo bishobora kutwubaka turi mu ishengero, bigabandanya byubaka n'abantu mu bundi buzima busanzwe. Donc ata part hariho abaririmbyi bari muri eglise bahimbaza mbere neza cyane ariko badakijijwe. Bishoboka nyene birabaho. Yego ugasanga nyene kubera afise iyo ngabire kandi muri korali akumva nyene ntawe umwimirira kujamwo, akaca akabandanya ivyo bikorwa vyo kuririmba mugabo muri we atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ngo amurongore, ivyo vyo bibaho cyane cyane nk'abo usanga twaravukiye mu miryango y'abantu bakijijwe, ko wakuze ubona babiguhamagariramwo ubikore, ukabona nyene ari nk'umugenzi ari ubuzima bwo kubikora uko mugabo utarafata ingingo ngo uha ubuzima bwawe Yesu ngo abwiganzire kugira ngo bishokere n'ubundi buzima bwo hanze bube bwiza nk'ubwo bwo mwishengero. Nk'umuworshiper canke umuramyi canke umuhimbazamana, ni izihe comportement abagomba kuba ameze gute, abagomba kuba yifata gute? Kubera ko bavuga ngo kenshi iyo uriko urabaraba ubarabiye imbere muri eglise n'abantu beza cyane, ariko barabiye inyuma ya eglise image batanga siyo. Ni izihe comportement umuworshiper wa vrai abagomba kugira abikora mu mpwemu no mukuri? Ikintu ca mbere novuga ni nk'ico narimejeje kuvuga, ubwa mbere yarakwiye kuba ari umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, nibyo byari bikwiye.
amaze kuba yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ndizera neza umuntu iyo Kristo ari muri we aramurongora icyo akwiye gukora. Rero iyo umaze kubana nayo wayeguriye ubuzima ukayiha ubuzima, irakurongora icyo ukwiye gukora, kandi ibyo ikurongoreramwo si ibintu bizotsitaza umuntu, si ibintu bizogira ababiraba ngo bibabere ikibazo, ahubwo uzosanga ubwo buzima nyene iriko irakurongorera kubamwo nabwo nyene bugenda burafasha abantu kubw'ivyo bakubonako. Yego, ijambo ry'Imana yatubwiye muri Proverbe 16:4, l'Éternel a tout fait pour un but. Donc buri kintu cyose buri kurakora menya yuko hari impamvu uri kuragikora, nuko mpwemu yera yabikoze kubw'impamvu. Hari impamvu uri umuntu cameraman, hari impamvu uri worship, hari impamvu uriko nkora ibihinge. Rero ibyo dukora byose haba hariho impamvu, kubera ko biba bigoye cyane kuba umujene ugakorera Imana ukanakizwa, donc ukaja deep mu gakiza. Biba bigoye cyane kubera ko uburana byinshi, ariko ugira ubu buntu uba ugomba kubibamo kubera ko nibwo buzima. Kandi gukorera Imana ni byiza cyane kuko mu byo turemewe nabyo ni kimwe mu byo twaremewe. Wowe birakorohera gukorera Imana uri umujene, tukaba tuzi ibintu byinshi biri ngaha ku isi. mu bisanzwe ijambo ry'Imana riravuga ngo shoboza byose n'uwumpa inkomezi. Ubundi bwo nta muntu n'umwe yoshobora ikintu Imana itamushoboje. Naho tubara umujene, naho yobara ubundi turi mu isi, kandi icaca amakirondera umuntu uwo ari we wese. Satani ntawagirira impuhwe uwukuze, umwana, bose arabarondera. Rero mu bisanzwe ntibyoroshe, ariko cyane cyane ko hariho uduha inkomezi. Imana nishoboza umuntu kunesha. Igikuru nuko umuntu gusa atahura icari n'icyo akwiye kwirinda, hama rero ugaca usaba Imana ikagushoboza kunesha. Yego, kumwe n'umuworship turi ko duhimbaza tugenda muri indirimbo ari buririmbo gusa ndamufasha. Reka turimba n'indirimbo ngo negereye intebe yawe nzanye ibimazi by'amashimwe. Wabivuze ko Imana yacu ibereye gushima, ndizera ko iyo uco yifasha. Okay. Negereye intebe yawe nzanye ibimazi by'amashimwe, nkuririmbira indirimbo nshya y'amashimwe n'icubahiro, niwe ubereye gushimwa. We waremye isi n'ijuru, niwakire icubahiro. We muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanje. Mu mababa yawe niyo nshaka kwibera, mu bihe nzobaho z'amashima wewe. We waremye isi n'ijuru, niwakire icubahiro. We muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanje. Mu mababa yawe niyo nshaka kwibera, mu bihe nzobaho z'amashima wewe. Guys, umusengere umuntu gwiza nzogaruka yose ijwi ryo korera. Wanashaka ndanamusumbya kugira ngo ndabemeza, kubera ko mwabonye imico nake ndayirabisha hasi kubera ko ubwande siniyemera, ariko ndagomba musengere nk'umwe yarafashe vraiment. Inezi, nk'umuntu uba yifuza nko gufasha kubera ko ufite indirimbo nyinshi umaze kwandika no kuyaronka uburyo bwo kuzisohora, nk'umuntu uba yifuza gufasha byogenda gute kugira ngo agufashe? Ndafise nimero ya telefone 68 768 341, niyo nkoresha. Nko kuri Facebook? Okay, kuri Facebook nkoresha izina rya Iteka Ines, ndakoresha kandi na page Iteka Ines nyene. Mwabyumvise, mugende kuri Facebook mwandike
mutere iteka Inesi, mwandike kandi Lady Pleasure nanje murambona kugira ngo mu following kandi musengere vraiment ndashaka ijwi ryo kuririmba. Muco w'isi waje mu mwijima unyugurura amaso bwiza bunera kuguhimbaza vyizigiro vyo kubaho ndaje kugushima je kukunamira nkubwire kurima na yanje uzuyemwo urukundo urabereye wambereye mwiza mukiza ndarengerwa n'urukundo rwakuzanye kuncungura ndarengerwa n'urukundo rwakuzanye kuncungura. Bakunze ibijambo bya Kiza TV, reka ndabashimire cyane kuba mwabanye natwe, Uwiteka abahezagire cyane. Mushobora kutwandikira kuri Facebook ni ijambo rya Kiza TV, mufite icyo muterera cyangwa icyo mubaza tubasaba kugira commentaire, musharinga kugira ngo benshi bibashikire. Je murabizi ko ndabakunda cyane, ariko Imana ibakunda cyane kunsoma mute murabizi cyane. Inesi reka ndabashimire cyane wakoze. Ego nanje ndabashimiye cyane. Ndashimye n'abari kwadukurikirana bose. Nzi nasaba gutumira uzogaruka ndibaza cyane nzoza. Ariko nifuza ko wagaruka vraiment wasohoye indirimbo tuvugana ku ndirimbo yawe nshaje. Yes. Ni umukobwa yuzuye ubwiza, ni umukobwa akorera Imana, ni umukobwa mwe mwirara mukoreramwo, kandi hari ikintu atavuze. Hariho instrument muri eglise avuga ntayivuge kugira ngo nibwo ndayivuga. Ndavuza gitari acoustic. Ese bavuze no utari wameze ndayibanye. hanyuma wakavara hanyuma azoyizana hanyuma mbere sikera agiye kugaruka. Je ndabakunda cyane kandi urimo abandanye kubaremera ibihe byiza cyane, abandanye kubakuza mu buryo bw'umubiri n'impwemu.